abene gihugu ntibazi akamaro ko kwitura amabanki, ama assurance, ama microfinance, bigatuma baba banyamwigendako. Ibintu by'ama assurance twavuga yuko muri imyaka 4 ya nyuma bisa n'ibyateye imbere. Tubibonera kuki uravye ubwa mbere nombre y'ama assurance uko angana yavuye kuri 13 bageze kuri 21. Ico ni giharuro kitabesha. Hama taux de pénétration kuvuga amahera assurance yinjiriza ubutunzi bw'igihugu. Ubutunzi bw'igihugu akaba ari nabwo barura muri PIB. Dusanga ageze kwihera rimwe. Iyo akaba ari raporo yo mu 2021 kuko raporo y'ibihumbi 2022 ikaba itarasohoka. Rero gushika ku giharuro kimwe kubabizi bavuga yuko tuba dutanguye kuba igihugu kiboneka mu assurance. Hanyuma igihugu bavuga ati kirakomeye mu assurance ni igihugu iyo taux de pénétration igeze kuri 3. Nukuvuga iterera amahera 3 mu butunzi bw'igihugu. Urumva rero twavuye mu ntambwe y'ama secteur y'ama assurance iri musi yategerezwa, ubu tugiye mu ma secteur des assurances iri hejuru. Banze ndabasigurira ico bita assurance responsabilité civile kuko nizo nyinshi usanga ziri obligatoire. Ni kuvuga umuntu wese ariko arakora akazi kiwe arashobora gukora ikosa. Umuntu akatwara umuduga arashobora kugonga kandi ugasanga ivyo bintu yononye ntashobora kubiriha. Umuganga ariko aravura ashobora gukora agakosa kubera yarushe, kubera yagize iki, ugasanga ntashoboye kubiriha. Rero mu bisanzwe leta hariho izo assurance bita RC arizo responsabilité civile zikingira apana wayifashe, zikingira abandi kugira n'impanuka uwo muntu ashobora gutera. Rero izabaye obligatoire ni yari isanzwe iri obligatoire ariyo responsabilité civile miduga. Iyo rero ikingira abantu abarengana, ikabakingira amakosa ashobora gukorwa n'uwatwara umuduga. Ico rero ufatiye kuri ico muco mwitahura neza cyane. Yumvire uri kutemberera un supermarché. Yani yo supermarché we yarifatiye assurance y'umuriro. Ibintu byiwe bihiye bazomuriha. Mugabo wewe yagize publicité nguze kumushorera. Waje kumushorera ugacuhirayo, ugacuvunikirayo. Rero leta izo RC yazigize obligatoire kugira ikingire abahita, ikingire abatembera kuko usanga kenshi tutabibuka. Hariho assurance imwe gusa itari RC yagizwe obligatoire. Assurance ikingira ibidandazwa bivuye hanze. Iyo nayo yagizwe obligatoire kubera iki? Kugira leta ikingire ubutunzi bwayo. Ibidandazwa bivuye hanze ubigura amadevise nayo abaraye igihugu. Rero ico kintu leta yaraciyumviriye, ico kivuga ati umuntu wese agiye kurangura ategerezwa gufata assurance ikingira ivyo bidandazwa. Ubwa mbere mu Burundi kenshi tuzi ko ari assurance vie na assurance non vie gusa. Mugabo nk'abahinga ba assurance ni imiryango 4. Ubwa mbere assurance banza kuvamo imiryango 2. Imiryango bita assurance de dommage hamwe na assurance de personne. Kuvuga dommage ni ibintu nk'ama accident. Assurance de personne ni assurance ifatiye ku muntu. Muri assurance rero ifatiye ku bantu hariyo nayo imiryango 2 rero. Hariho umuryango wa vie bujya n'umuryango mutoyi. Harimo umuryango wa vie. Hagacabamo rero umuryango w'ama assurance maladie. Hazijya za mituelle nizo bacabona ubwo nyene. Hariho na assurance accident. None nk'ubu uri ku kazi ukagwa mu ma escalier, iyo ni assurance accident. Izo rero ni assurance z'abantu.
urumvise ko muri assurance abantu benshi bakunda kuvyitiranya. Muri assurance z'abantu harimo vie yoyo ni gupfa canke kudapfa, hamwe no kugira épargne kugira ukingire ubuzima bw'ejo n'ubwa hirya y'ejo. Mugabo assurance y'abantu irimo iyo vie ikabamwo no kugwara canke kugira amaksida. Muri assurance de dommage rero no dusanga ya assurance ya responsabilité civile mwe nari mejeje kubabwiye, hagacaba rero na assurance de choses. Assurance de choses ni nkuko umuntu kwasurisha imeza, ni assurance y'inzu, assurance y'ibidandazwa, izo ni assurance de choses. Ibidandazwa navyo ushobora kubikingira umuriro canke vol, ubusuma. Muti rero izo assurance zigize niyayihurumbirwa cyane gose. Kugeza ubu assurance non vie iracari imbere. Assurance vie igihe yatangura mu myaka y'2006 canke n'indwi yarajiragira umurindi utari mukeyi. Turavye ibiharuro bito bito kuva muri 2018 yavuye ku miliyaridi 17, ubu ikabigeze ku miliyaridi 37. Urumva yarongeye ku miliyaridi 20 mu myaka idashika 5. Mugabo assurance non vie nayo yavuye ku miliyaridi 30 uja ku miliyaridi 52. Urumva nayo yongereje ku miliyaridi 22. Urumva vie yongeye ko 20, indi nayo yongeye ko 22. Assurance vie mu bindi bihugu irateye imbere cyane, niho barinze bayizina ngo investisseur institutionnel, kuko itora amahera izosubiza abantu mu gihe bopfa. Gupfa naho si ibintu bimara umwaka umwe, ibintu bimara imyaka 10 canke mu gihe bagiye à la retraite. Ivyo navyo ni ibintu bimara imyaka myinshi. Ayo mahera rero assurance vie ishoboye kuyatoza, barubaka amakarti, bakubaka ibisagara. Wa mugambi wa leta yavuga ati twubake ama logements sociaux, mu bindi bihugu bikorwa na assurance vie. Ico gihe chiffre d'affaires yangana ni miliyaridi 46. Ubu naho rapport officiel iva muri Arca itarasohoka, ibiharuro turonka bitubwira yuko chiffre d'affaires igeze ku miliyaridi 90. Urumva habura ko miliyaridi 2, kandi dukwije imyaka 4 gusa. Tuvuye muri 2018 dukwije imyaka 4, twibwira yuko mu mwaka uza ico ryohangiro rizoba ryarashitse ryaranarenzwe. Ico rero nico cerekana yuko secteur des assurances rikatera imbere. Mu byabitumye rero nibiki? Ni ihiganwa ryabaye. Kera ama société d'assurance twese twari tuyazi mu mutwe yari 6, yari yayandi nyene, mugabo ubu ageze kuri 21. Ibyo rero higanwa ryatumye abantu biruka, rituma assurance imenyekana, yigishwa, iratera imbere. Ivyo abarundi ntibawurumbira ama assurance. Ubwatsi ico conyene ejo bundi leta yarinze ishavura ibonye yuko abarundi badohurumbira amabanki, amahera bayabika mu kirago bakayabika muhira. Ico rero tukibona ko ari kibazo gikomeye ku gihugu, ni kibazo kijanye na education financière. Abene gihugu ntibazi akamaro ko kwitura amabanki, ama assurance, ama microfinance, bigatuma baba banyamwigendako bamwibikije amahera ejo iraguha akadeni. Assurance nayo ni uko nyene, uyihurumbiye ejo ugahura n'impanuka iragusubiza. Rero ikibazo ca mbere twebwe muri assurance twacirabisha ko tukavuga dutakenewe education à l'assurance. Ivyo rero biko biraza, harabaye institut kuri Université du Lac yigisha ama assurance, bakaronka n'ama diplôme ya assurance. Ico rero turibwira yuko kizofasha mu guhindura ukwiyumvira kw'abarundi. Hama ikindi nukuri hariho manque de diversité des produits. Abarundi a plus de 80% n'abarimyi borozi, mugabo uravye ama assurance yacu nta burimyi nta bworozi. Rero ico kintu kiyakomeye cyane, ntituzoshobora guteza imbere assurance tuyigurisha kuri abantu batarenga 20%. Hazogera igihe yuzure. Rero turakwiriye kwiyumvira andi ma produit ashobora guhurumbira n'abarundi bose.
ico nico nitwocanga kuko uravye najya ama assurance ari obligatoire biratugora n'umuntu kuyafata kiretse iyo umuduga avuga ati ntayifashe polisi iranyirukangako mugabo nkajya ama assurance obligatoire twavuze y'uburimyi n'ubworozi oya pana y'uburimyi y'amazu y'ubudandaji ari obligatoire mugabo kubera ata polisi iri kirabirukangako usanga batayafata rero ko batayafata ntibatahura bavuga bati rimwe rimwe usanga bavuga ati ngo ba assurance nibariha ngo ba assurance nibisuma bakwibuka hageze kuri assurance gusa iryo zina ribi ryaratubayeko mugabo ubu ibintu bitanguye guhinduka mwabonye ko n'ibiharuro bitanguye kuduga urwego rugenzura ama assurance ari rwarafashe ibihano ubu umuntu atariha arahanwa kandi agahanwa bimwe biboneka